Hello friend and family, ndabaramukije abakunzi ba Dusolening TV, abadukurikirana umunsi ku munsi aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi. Ndabahaye kaze kandi kuri Dusolening TV. Uyu munsi turi mu gikoni kandi ego ngomba ndabereke ukungeneje nteka ibiraya na spaghetti. Ibiraya biryoshe na spaghetti usanga biryoshe kabisa, bifise akanovera kandi bimota neza, ngira ku maso murabibona. Badutangure, namba uri mushasha ngaha kora subscribe, namba waramaze kuyikora Imana iguhezagire cyane, gira share ku bagenzi kandi ugire j'aime na commentaire. Ibirungo ni igitunguru, poivro, seleri, n'agapwaro gakeyi, tungurusumu, iyo ni ibiraya hamwe n'itomati namaze kuzirapa. Murabona ko ibirungo namaze kubitegura biri tayari. Ngaha ngira maze kubona ko dukoresha ibirungo na tihere gusa. Yego twagiye kumbabura, turafite isafuriya yamaze gushuha, dushizemo amavuta, turindira akanya gatoya amavuta ashe, hanyuma dushiramo bya birungo. Twatanguye igitunguru kiramaze nk'igisha, shizemo poivro na za poiro, hanyuma navyo nyene murabona ko biriko birasha, yamaze gusha. Dushiramo n'itomati, tomati nyine twazishizemo, turindira akanya gatoyi nazo zimere nk'izisha. Nanje nshiramo na sauce tomate itari nyinshi, kantangure tungurusumu, izo nizo nari narafye, hanyuma nshiramo sauce tomate ibiyiko bibiri, hanyuma ndindira akanya gatoyi nayo ishe. Urabona ko sauce tomate yamaze gusha. Sauce tomate yamaze gusha, ibirungo byose byahiye, ngomba nshiramo ibiraya. Aha mbanza kuvanga, ndabivanga nyene bibanze bimere nyene nk'ibisha gatoyi kugira ngo bifate ikirungo. Ikiraya gifata ikirungo hamwe uza kugifungura wumva kimeze neza kabisa. Ngomba ndabivange, mfudikira, nsubira mvanga gushikaho bifashe irangi nyene uza kubibona. Reka mbanze nshiremo n'umunyu, nshizemo ngomba rero nce mvanga, ndavanga nsubira mfundikira, mvanga nsubira mfundikira.
aha ngira ngo murabibona ko byamaze kumera nk'ibisha. Urabona ko kuri ibiraya yahindutse, ntibihiye mugabo biryoroshe ukuntu ikirungo cafashe neza. Aha rero ngo mashiremwo amazi, ceshira mu za spaghetti. Ubishoboye ucushiramwo amazi ashushe kugira binyaruke, canke utayafise naho ugashiramwo yakanye birateba. Jewe nshizemwo yashushe, nshizemwo yashushe ngomba nce ndazishiramwo spaghetti. Aha ndarindira kwanza bibanze bibire nyene ubone ko byashushe. Voilà, murabona ko birashushe ko birabira. Ngomba nje shiramo rero za spaghetti. Spaghetti ngizo mugabo ndazihinduremo kubiri ko arizo mu biraya sinozigira uko nyene, kanazihimbuye ngomba nje sukamo. Kugira ntizifatane ko spaghetti ziri kukunyereca zifatana kandi usanga zitahiye neza, cambanza ko ndazitandukanye. Koresha ikimamiro nk'uko nyene ukamera nk'uzitandukanya kugira ntizigume zifatanye. Murabona haheze akanya ziriko, murabona ziriko zirasha mugabo spaghetti ntizirasha neza. Tuzoracishamo akamamiro nk'uko utandukanya kugira ntizifatane. Murabona ko byamaze gusha, ibiraya vyahiye, spaghetti zahiye, muga ngomba bibanze binate nyene isosi igabanukemo gake. Voilà, murabona isosi yagabanutse. Ngomba ncishe mu kimamiro ndabivange rero. Murabona byahiye vraiment, birasa neza, biramota, biramota sana. Aha rero abantu mwegereye hafi muze dusangire. Murabona mwene babwira ko hari igihe usanga spaghetti zafatanye, twafatanye mugabo twahiye nta ngorane. Aha rero nkuko mubibona byamaze gusha, byahiye vraiment, hasigaye umwanya wo gufungura. Ndagushimiye wabanye nanje kandi ndaguhamagariye kuzoteka ibiraya na spaghetti nk'uko hamuzobwira mu nyuma ngomba narure. Voilà, murabona bimeze neza, biraryoshe, biramota. Karibu abantu muri hagufi, ndabahaye karibu muze dusangire imfungurwa ziryoshe cyane. Ndabashimiye abantu mudahengekanya kudukurikirana munsi ku munsi. Imana ibahezagire cyane kandi ndabahamagariye kuza muraturaba muraba video mukayiheza. Bye bye.